kuri channel yacu channel ni Buja Hits ndahayikaze abakunzi bose ba Buja Hits me host Mishu Miracle utarakora subscribe please ugira uyikore then ugure ka clash de notification kugira the next video ubu wa mbere kuyibona karibu cyane uze kubana natwe muri kino kiganiro aho ndi kumwe n'umukobwa umwe mu bantu vuga yuko mu ba designer mu ba cloth designer batoyi dufise nga mu Burundi abandi nturamenya hari wundi umuntu ari musi yiwe ariko tubaze kubona n'uyu ndakuramukije cyane abatakumenye bakubonye ntibakumenye bibutsingira akazina baca bakumenye nitwa Rita Marie Ange Kundusenge ariko brand yanje ni Mary Angel. aha mwamumenye rero n'ujya afise Mary Angel mwese mwamuzi uno musagira tuyagire uko vyatanguye ko nibaza ko ikintu cyose gifise itanguriro abanyabukorikori bose umwese afise base yahereyeko wewe vyatanguye gutega Marie Ange Zatanguye kera naifise 6 ans mais ce n'était juste qu'un rêve. Mvuka mu muryango w'umwana umwe ndivukana la majorité de ma famille n'aba bureaucrate donc quoi bwira ikintu artistique nivyari vyumvikana et tout surtout ko nivukana expectinga yuko mba like un docteur ikintu nyene kiri big deal and all hama nkaza ndacapa mugabo ndabinyegeza ko deja nari kuri pression ya mama mbwiye ko negezwa kwiga médecine genre we nagutanguje ishuri kiri mutoya utegezwa kwiga médecine ariko je numva yuko vraiment ça n'allait pas marcher mon temps naifata kenshi ndiko ndasoma cyane kandi ndiko ndanacapa so always yeah hanyuma ndakura buke ariko kubera ko ya pression yari ihari sinigera mvuga yuko nzoba umu fashion designer numva yuko nigeza gukora akantu ka top nyene muri famille nkaba nka brain surgery hanyuma biza kugenda gute nagiye gufata amacours ya entrepreneuriat online ndamenya yuko umuntu ashaka kwinvestisa mu kintu ashoboye. I was just like, oh great. Donc nguma ni interesa muri ivyo mu nyuma rero ndamubwira mama ati you know what is it shaka ko mu entrepreneur niho nahereye aradaye arambwira ati you won't be able to nta muntu numwe yigeze abikora you won't be able ndamubwira nti the importance is not being greater it's just trying hanyuma ndatryinga natanguye niga muri 11e mu 11 ariko plus précisément courage naironse igihe hariho compétition bazanye ni meilleur projet entrepreneurial c'était de l'an 2017 de l'an 2017 hanyuma ndandika projet yanje iraba selected ngeze muri demi-finale abariho ntangura Mary Angel so hama ndatangura hama par après ndanatsinda donc bica biguma bibandanya gushikaho biro na munsi ya aha uratanguye mbe ubu ufise imyaka ingahe neza na neza imyaka 17 imyaka 17 ufise brand ikomeye ndetse watubwiye ko bitakoroheye cyane kwakirwa mu muryango ubufise ndetse na magaza wakuyeho amahera gamabuca well amahera ni sponsor ya mama she just sponsored kuko urumva yibaza yuko ari joke yeah hanyuma arabona yuko ari ibintu nkunze kandi nshaka gukora arabona na courage nayo ndabifisemo acara sponsoring yeah before yuko utangura n'ijya magaza wambwiye ko mu muryango nta muntu yakubwira ati uri umusazi ivyo bintu ugiye gukora ari bike well ndi umuntu okay c'est pas que ntari social ariko I'm an introvert plans zanje nizi wanje the only person sharing a plans zanje ni mama so abandi bose they were surprised ko nta muntu n'umwe nigeze ndabibwira nabibabwiye bibaye watanguye ucapa vyonyene hama premier umunsi wawe uvuga ati ndatanguye enfin nigiki wibuka umunsi wa mbere novuga ko natanguye well n'umunsi wa mbere nabonye yuko sketch yanje iressemble n'impuzu ndonse gute dusigurire kandi ukuntu usketchinga mugabo ukaba utari sûr aba designers baravyumva
urashaka kufisa ikintu mu mutwe kugishaka ku gipapuro bikanka ariko ugifise mu mutwe. So the moment ubona yuko finally ico mfise mu mutwe cagiye ku rupapuro, you feel like I have made it nubwo utabura uraheza n'ibindi. So nanje vyari nkuko je nari ndagifise ku gipapuro, and I was just like nzokwigera ndabishobora gukora kuronka resultat isa n'iyi nyene. So the first time na sketch in zimuzo nkabona ndose results isa, I was just like wow, I have made it. uravyicapira nuwo ucapa hanyuma ukazishona? Sishona ndacapa hama nka donc abo muri technique abatayo hakabari bakora. Wow, biri navuga yuko biri so famous. Hanyuma wagira evolve gute wisanga muri bamwe mu ba designer, kuko urumva kuba wari ubifise mu mutwe no kwinjira muri monde biragoye. Winjiye gute muri monde? D'abord navuga yuko igice kinini cyo gufata ama cours entrepreneurial caranyuguruye umutwe ivyo nshaka gukora, donc uko ntegetswa kubikora. Hanyuma nanje igice canje nakimaze mu kwiyumvira ngo ni bande nshaka, kuko urumva cours iyo yize uyiga kugira ngo igufashe. Izo si juste kuvyiga hama biherere nga, no, ni kugira ngo bigufashe. So mbanza kuraba ni gike nshaka kuzana, ni yahe produit, ni bande nshaka yuko baba aba client banje, nshaka kubigira gute. So it was just like that. Maze kubikonkretiza navuga ni haja, why do I want to do this? What are the challenges that may come? How ready am I to overcoming if there are no just fact naricaye ngira ndiraba ndi questioning ajewe nyene, maze kuronka inyishu zose ziri mesurable, kuko ari gihe uronka inyishu ukavuga just like that is not, it's an answer muga, it doesn't mean anything, like it's just like that. Why did you do just like that? Maze kuronka inyishu numva yuko ziri specific. Niho naciye natanguye nkora photoshoot. I remember harimwo abana twiganye ku ishure, ndabasaba yuko bopoza, ndondera umu makeup artist ico gihe yakoreye kuri Akeza. So ufat nagerageje kuraba ni bande boshobora kuhypinga kugira ngo shobore kwinjira muri industry, ariko the biggest part yari kwanza kumenya why and all those questions. So yeah, ndayinjiramwo nakigwa neza. So far was it's fair and I appreciate kubona abantu banyakiriye neza. Yeah. Wiyumvise gute ko bose twari dufise compassion ya wa mwana muto yinjiye muri industry? Byari kwari uko wiyumva gute kijya gihe? 50-50, 50 positive and 50 negative. 50 positive kubera yuko of course tugomba gusupporting umuntu wari wese. Iyo umuntu azanye ikintu gishasha, abantu bari near nibo bagomba kumuhypinga gusumba. So it was fair. Kuri jewe vyari biri fair guhypinga. None wakaza yuko ndi na mutoya. So it was fair. Umva nyene nk'unyubanye nk'umwana w'imyaka 3 aririmba. Birumvikana nta kintu ubukoze kirenze, nico utegerezwa gukora. You are impressed. Kandi iyo uri impressed utegerezwa kwerekana part yawe. Yeah, and 50% negative kubera yuko hari nk'abantu bajya waka, donc baraku, you know, barakuminimije, barakwigiza akantu gatoya. Unye ngiye nko gusaba ama sponsor bakumva yuko mfite ama idea, just like, how old are you? Now, honestly, I say ndakunda kuvuga ngo being a girl is naturally, physically and mentally hard. Honestly, why? If you're a girl, everyone expects you at 15 ufise tying, you know. I am 17, but I just look like I'm 12. No hips, no nothing. So I was just like, you baby, wam, pourquoi tu te stresses? Uriga wewe. Everyone was just like, no uriga. So mbayuko baraminimiza kandi sinisonta à l'aise. Byari bibabaje bram. Ariko nyene my age is my age. Toutes les façons naho nshobora kuyicikira, it's my age and I'm proud of it. I kept going on kuko na ifise purpose. Hajya ugumubandanya kwera ko ufise purpose. You have purpose urabihagarika. I have a purpose, numva yuko ngomba kwachievinga. So far I will keep going. Yeah. Uradugije brand yawe ukoze tuvuga twari tumenyereye
muri industry ya modeling turamenyera amazina mwamwe tubonye irindi zina en plus urubahutse gukora show uri wewe wenyene ijya kwanza tubanze tutangure kuri ide yavuye hehe gukora ijya show abatayibuka show yavuzwe cyane ku marezo sociaux iravugwa ko amajambo menshi gose inyuma ehejeje kuba yarazanye yarabaye scandal ngaha mu Bujumbura murayibuka neza show yabereye muri OTP ya ide Afik voilà Afik ibintu nk'ivyo ide yari yavuye First of all, navuga yuko siyo show ya mbere nakoze. Show ya mbere nakoze yabereye kuri Royal Palace yitwa The Choice. Yari show nziza. Yeah. So far. Ya kabiri nakoze yari kuri Zion Beach. I hate it when we see influencers saying everything went well because in the reality we know yuko nanakimwe kigenda neza. I know yuko ntiyagenze neza. But it was a lesson. Yeah. It was a lesson. I have learned. I never fail Muslim. Oh, okay. I learn things and it was worth learning. Kukurumva hari gihe uba watanguye ukaronka nk'akantu jo kugacabaza yuko it's always like that. So you need to get lower kugira ngo wongere wibaze okay, can just be like that. So yeah. Yaraheshije d'une part mugani yaraheshije ko nabishaka. It's fine. Then iya gatatu yari uri kuravuga yabereye kuri Arfik. First of all ni show ya mbere naronse abantu benshi nuko just place yari nini. Place yari ni parking of it. So ni ama place nka New York Fashion Week bagiriramo. So place yari nini. Ariko ni show nakoze naronse aho abantu bose bari muri salle atanumwe yarafite invitation. All of them have paid, all of them. So nduva yuko it's something great kuko we know yuko I'm just gonna be straight to the camera. Most of events planners they invite people. But inviting abantu kugira ngo bereke le monde yuko harimwe abantu mugabo o juste abantu baguza amatike ari batatu. So please value your work. Reka haza abantu I'm a fashion designer. Reka haza abantu batatu mugabo ari able kugura. Ni gute umuntu uzomuha invitation yo kugenda kwicara mu kibanza cha 50,000 hanyuma uzo expecting yuko azoza kugura impuzu ya 100,000. When we sell, we don't sell at 10k. Amatike ni 10k mugana nta mpuzu ushobora kuronka ya 10k. So why don't you value your work? Reka haze abo batatu ariko babe ba pains. So it's worth your work. So okay, hanyuma woshobora kutubwira hanyuma harabonetse ama video warushaka kubabwira ayo majambo? Yeah, sure. Even if muri East Africa by the way, that's why I said it in English. Okay. Harabonetse video après ya show twavuga yuko ego bitahurijwe ko n'abantu benshi kandi yateye polemique cyane nga mu gisagara cya Bujumbura. And we wari hano tranquille, ego chilling like okay. Mwahejeje. Niko warumeze. Gute? Kubera katacho wigeze bivugako. Kwanza banze dusigurire. Bijya bintu byari biki? Show ziba muri New York Fashion Week, London Fashion Week na Milan Fashion Week, Paris Fashion Week. Ni shows ziba zifise objectif yo kwerekana neza ico umuntu yambaye. Kuko nk'umuntu ariko atambukira impuzu y'ubugeni ntashobora gutambuka nk'umuntu yambaye suit ariko agenda ku kazi canke yambaye short. Donc hari ukuntu ategezwa gutambuka. So aba bantu rero abantu babifashe negatively na abantu batazi fashion. I'm looking back straight. Subire. Jewe nitwa Kundusenge Rita Marie Ange. Mu izina ryanje nta perfection ririmo. I try my best. If you don't get satisfied, try your best with yourself and get satisfied. Okay. Bon, okay, merci. Sawa, urakoze. Hanyuma kubereke atacho wigeze uvuga. I don't owe anyone an explanation. Because hari aka verset biblique nkunda hari ahantu Yezu ariko donc muri munzira y'umusaraba ariko arababara hari abagore bagiye baramwiruka ko bamuririra arababwira ngo mwabagore mwe reka kundirira nimwiririre mwebwe n'abana banyu. That means I am accomplishing my mission to earth. Mwebwe, what are you doing? So that was my thing.
I have said it. My name yanje na perfection irimu. I have tried what I could. Wewe ujya mwanya wo kwandika comment, what were you doing kugira ngo unyereke yuko you have done something better? Nothing. I was chilling. Yeah, definitely. Oh, okay. Mu nyuma turabonye nibaze yuko umwe mu muri bake cyane baba design dufise bamaze kuja ku ma stage manini ya cyane nka Mercedes Benz fashion urabona ni ibintu bigwa ama stage akomeye cyane ubigenza gute? Ikintu ciza rero nuko I know yuko iyo umuntu ariko arakwataka negativement kuko ntabazi inguvu na ukoresha Imana iciguhezagira. Yeah, that was like ikintu Imana yagize kugira ngo yereke abantu uti you know she's a baby but she can do higher than you. I'm not comparing myself, umwe wese afise level yiwe and I appreciate like yeah umwe wese ategezwa gutangurira hasi mugabo people iyo babonye Mary Angel ntibigera bibaza yuko starting at 6 years old is losing your childhood. Yeah, abandi barafise umwanya wo gukina. First of all, jewe nakuze muri mama wanje elle est trop intellectuelle and I know she'll be watching this interview and she will be proud. Jewe nakuze ntaraba dessin anime. It was so hurtful. Nakuze mama hari ndumu 2001 hari kuntu muri 2008 hari intambara ya Israel yari shush. So kuri RTNB yo twaraba RTNB mes chers amis hariho Simba le Roi Lion. I have never watched that until I got like 9 years old. Where nagira reportage wana kujya kuri RTNB bagira reportage nagenda nkara makuru mama yaba ariko arachilinga genre just go watch and we'll be back to me tell me what they said. So I had a notebook nategetswe kwandika what's happening in East Ryan. I have never been there. What's happening? Ngagenda ku reporting and that was so much important kuko vyarampa kwiyumvira like why people are doing this. Niho nakuye kwiyumvira cyane and iyo ntaba ndi muri ivyo nabandi ko ndiyumvira about my future like nyene ku dreaming. Yeah. So ubundi mwana nka umva iyo wivuka na ukuntu uburi kuri wewe nyene ugomba kwibaka. So it was just like that like so since I don't regret that part of not watching cartoons mugabo it has taken me time kugira ngo ngiraho ngeze out of nowhere as someone who has never supported you ukaza umva rikoraza like do something, don't just talk, do act. And let's measure. Donc Mercedes rero imbere yuko iza d'abord nagiye muri Kigali Fashion Week. Ndagiyemo castinga aba models which was very good. Ndumwana again. Ndumwana nije nainjejwe panel ndiuka ndumwana ejo. Nkora muri Kigali Fashion Week. Hariho ambassadeur wa États-Unis. Donc nyene n'abandi bantu nyene aba invité. Barakunda my designs yanje and they were like wow you're too young you will go for. Hanyuma I met someone who introduced me to Mercedes-Benz. Mugabe I was just like I'm too young to do the Mercedes-Benz. Ni kintu kinini ya kiri wide and it just been like a year in the industry. Aho gitrege snaibuka kwize na year. Yeah, I quit. It was just a year. Nongachi nibikunda mgachi. Listen, we just have like 4 months to apply. So apply. You know what? Okay. Quite gentlemen are trying. At least I have done my part of trying. Now when I get it's your own affair. It's okay, but I have tried something. And again that trying. Bona après une semaine, I'm going you have been selected. I like honestly, I was so happy. Nari enjoy which I was just like, what? Is it possible? No kwanda ndagenda ndakora show nziza. Show yanyuguriye amaso kukubona ukunda andi ma stages ameze kukundi abandi bategura ama events kumenya ku networking kukurumva ni vyiza gutanga urukiri moto ariko kandi hari ukuntu ubugifise ubwabwoba kumenya kwa approach umuntu kumenya ku marketing by yourself. Yeah, so it was just like that. Nakweringa ibintu byinshi barankunda kujyo nabo donc this year show yabo nari nayanse ariko they have begged me like please Mary Angel. Ikindi kintu cyanyoye nukubona yuko abantu muri Ghana bakinyibuka kuko
ndiko ndavuga Mercedes Benz Fashion Week si za shows zakira aba designers 10 ni aba designers 80 70 gutyo kuba uri muri bake aba audience yibuka nukuba warabasigiye ikintu kiri very important donc ikintu ki creative important babona bavuga ati yeah she's something and she did something so mbona iraje gutyo muke zigenda zikurikirana hakurikira Swahili Fashion Week hakurikira Mercedes Benz Fashion Week Kigali hakurikira ya UNESCO Paris hakurikira donc fise izindi zinga zibiri ziri imbere yeah. Ndumva menga ama stage yo hanze uramaze kuyacako menshi kurusha ayino why utienteresa no mu gihugu cyawe c'est pas que ni intéressant kuko kugira ngo nje hanze that's the first question bambaza what do you do in your country? I have a shop. Okay, that's easy. What do you do exactly? And what I say, Google my name. Kundusenge Rita Marie Ange. La majorité de mes articles sont inscrits na Burundi. So ça veut dire que je m'intéresse au Burundi. Quand negezwa kwanza kwa serving imbere yuko serving n'abandi bose. Ariko kuma shows first of all shows dufise ngaruka mwaka I Burundi so far ni doyum iyo nayo narayikoze muri 2017 so yeah numva birakwiye hanyuma hariho izindi za absolute zaje kuza nyuma est-ce que kubera iki tutakubonamo absolute singaruka mwaka kuko yabaye umwaka umwe kubera kutayigiyemo kubera yuko nariko ndiga après tout nivyoroshe gufatanya kwiga no kurondera experience kuko this is a life experience, it's a professional experience muganda fise education negezwa kubandanya so it was really hard ku managing ivyo bintu vyose donc nashize imbere kwiga hanyuma ibindi nkavuga ni ibireka ndabishe ku ruhande yeah. Ubu urahejeje ishuri tukwitegere mu fashion menshi ya hano biterwa na levels ishow iriko ugeze kuri level iyahega mabuja no honestly tubaye honest mishu na wewe hari igihe umuntu ashaka nko kugwanga ikirako kavuga iki naho nkunda amafaranga ikintu nashofata you know let's just be honest ati nubwo nkunda amafaranga ikintu nashofata pe so na shows hari gushaka kuja je hari nandi ma show yo hanze ahura ntumira ariko nkaraba nkavuga ati nubwo kiriya gihugu ari ciza hari nka show ibera muri California ngo warayanse amakuru asumira ngo warayanse for real ya narayanse kubera ko iyo utumiye umudesigner gushowcasinga hariho offre utegezwa kumuha ni nkiyo ugiye umva iyo ugiye kwishura kwiyandikisha urapaya tu payes le Minerva ni nka offre naho iyo ishure rikurondeye bategezwa kuguha scholarship bakamubwira ati ntuzoriha ibi wewe uzofuma wisharge accommodation hamwe n'ibi mugabo natwe we take this part so iyo show imaze kubwira ati we beg you to come to California I have emails uze ushowcasing bakaguha link ukabona ko show yitabiwa n'abantu ya nivyo hanyuma ari kugaca usanga ariko arakubwira ngo but you will pay this and this like what is the offer now offer ilimo why would I go just to go to California no I will work for my little money until I make it to go to California it's easy okay good gato tuve twinjire gato muri real life yawe sivyo ngaho mbwira kuba wivukana wiyumva gute like honestly biri fair nta kintu bintwaye sinavuga ngo biraryoshe canke birabishi just there nicaye ikintu kimaze kukubabaza kuva uje muri industry ya modeling nicaye ikintu kimaze kiri personnel ya muri industry hari umuntu nigeze gukora muri show yiwe hanyuma acaragira acafata amafoto yanje arayapostinga muri magazine atigeze asaba logo yanje nukuvuga yitiriye igikorwa jewe namaze imyaka n'iyindi canke amezi n'ayandi sleepless night and it's so serious sleepless night
nkora araciyitiriye kandi nabimubajije n'umutima mwiza genre nishije bugufi ati kweki wakoresheje amafoto niki if you are in the fashion industry you giye gukora fashion show si wewe uri supposed guhypinga fashion event bo niwe bari supposed kuguhypinga acambwira ngo jewe sinigeze hypinga abantu aba models biyo event tunamubwira nti ivyo ntiyari akazi kanje umudesigner nafise akazi ko guhypinga aba models unless aba models biwe aba models just muwe genre muri défilé tout ni muhurira ku ma fittings no kwa gutambukira neza akagira choreography nziza hanyuma bikaba biheze ugasubira iwanyu nawe bagasubira iwabo so ico kintu carambabaje ariko it's okay I just take things easy. Ufise ibiro bingahe? 40 kilograms. na saki ya simba nukwisi. That's kind of super Alex. Ni wibona hehe mu myaka 5? Nibona nk'umuntu azoba yarabaye better and better. Nzoba narakuze. Yeah, obviously. I hope so. Ufise imyaka myinshi? Nzoba narakuze non seulement physiquement mugabo no mu mutwe. Nzoba kumanaginga ibintu. Nzoba kuninga and my businesses kuko saka fait big part niyo muri fashion kuko fashion lives within me. Ariko ndashaka no gutrying ibindi bintu ndumuna akunda gutrying but mostly ndashaka gutrying social activities. Yeah. Akajambo kamwe ku bakobwa en plus bakiri bato bashaka gukora tuvuga amarevi yabo bashaka kuyarealiza. Feel free to be yourself. Ico ni cambere. Abantu benshi iyo bambonye canke iyo banyumvirije they just like uri sûr ko ufite 17 ans kweki yumvira gutyo and all. It's okay to not be like everyone else. It's okay to not Jemarambaza, how is someone sorry, this you have to cut it. How does a 25 person supposed to act? Quoi usanga mais tu as 25 ans, mais tu as 18 ans. Ni yahe règle ivuga ati umuntu wa 18 ans ategerezwa kuba azi kugira ibi nta ihari. So we live in a different world. We just need to explore and find the real us, the real me. Hanyuma ugakora par rapport yicu wawe. Kwiyumvira ngo people will just think about this, it's okay. Nubwo utori kurakora ikintu wicaye gutyo gusa they think about you randomly like mwana ukwana change just like that. So you focus on yourself, focus on your mental health. Kuko j'ai juste réalisé yuko nitwiga twibuka la santé mentale. Kandi ni kintu kiri important cyane. Tu vas voir ndakwajeje gato ushobora gukoncentrer iminota ingana gute ukwikoncentra ku kintu kimwe ugasanga duse nka jeunesse idashobora kwikoncentra ariko ndagira étude ku jeune nka 60 nasanze 15 ari ubonye no ashobora kwikoncentra pendant 30 minutes non stop abandi 10 minutes ça marche pas, c'est déjà trop. So the country iradukeneye. Nigiki, what are you willing to give to the country? Mugudashaka concentrating for 10 minutes. And where does it come from? Biva muri ya instability ya monte mentale yawe. Kwereko if you're not stable, you can't just be yourself. Uba mufisa ama insecurities that you're living with. Jewe no. System agrameze gushanda fisigihere ngaha. Yeah, it just needs to be zo kumenya kujera santé mentale yawe. Umaze kubijera rero feel free to do what you want. Yeah. Uratusigure yuko mama wawe ntigera go byaramugoye gutahura ubu naho bigeze hehe ubu uye relationship ya wewe en tant que designer pas en tant qu'umwana wewe en tant que designer hamwe na mama wawe uba vyakira gute kukubona flying a miss yose ugenda ubunya vyakira needs ahubwo arana like she manages me ni manager wanje namutoye kwera yuko first of all no mu buzima busanzwe niwe muntu wa mbere nizera niyo muntu numva yuko na failinze nogenda kumubwira ati non ça marche pas na failinze kandi niyo muntu wa mbere
I'm hyping ambwira ati you will make it, it's okay, you have failed but you will make it. So namugize mu manager wanje kwera ico onye epi kandi mama n'umuntu yumva surtout kuri jewe aranyumva aranzi et tout aransoutenir soit haba muri dans des situations émotionnelles canke muri situation zo kwishuri ivyo byose mama n'umuntu wa mbere unsupporting. So I think kandi numva ndi à l'aise kuko hari ukuntu abantu bose genre c'est pas bose muga la majorité des personnes baza yuko genre quand tu es styliste canke uri mu mannequin urishira soni warataye iwanyu ntubi wanyu surtout rero nk'iyo ukunda guflyinga hari ukuntu avec the social media nk'ubu ndaronse nka show champ posting ujya we ntukibi wanyu warahevye amashure noneho rero iyo bizi yuko uri kuranabigira mu rugo aho mama wawe papa wawe atakumva biba bibabaje cyane gose donc urumva remords kuko umuntu azobifata uko ashaka agende kubwira abavyeyi bawe umwana wasigaye maraya naramubonye ari kumwe n'abahungu nazo kwibaza nazo biha intumbero yuko mwari mu kazi we nubwo buri imbere yabo bo bari inyuma canke bari inyuma nawe uri imbere ntazofa abona ivyo azobona yuko mu maraya niki so kumva rero bifise support ya mama ari umuntu wa mbere yambwiye ati ubwa mbere ngikora self control niko noyita kuja muri jewe nyene nkimenya nkibaza ibibazo sinigeze ndamubwira ico abantu bazomvuga genre sinigeze ndamubwira ati bazomvuga no I just kept calm. Par après niwe ambwiye ati Rita abantu bazokuvuga take it easy niwe uzi gituma watanguye ibi bintu niwe uzi aho ushaka kugera. I personally don't know, I'm just like ndi mu spectateur gusa ndagusumba vision mugabo jewe sinzi aho ushaka kugera, so take it easy. Umuntu akubwiye nabi nywa amazi, yeah, you won't get time yo kuza kwiyumvira ngo nakambega yambwiye, like chill. Ndumva rero ko ndi supported, ndazi yuko umuntu niyambona peut-être nambaye iki canke niyambona ndi mu kazi akagenda kwibwira mama, ndazi yuko mama ataza kubintuka canke ngo agire iki canke yumve roman, ndazi ko azomubwira ati no n'ubuzima na kazi niki jo, ndazi ko azobimwe explique. Kuko urumva abantu benshi bafite isura yuko nta muntu w'umustiliste ashobora kugira indero, bose ntibarari wabo n'abanwa nzoga, et pourtant jewe si nkunda gusohoka, sindanasohoka dayo pakora yuko nashoboye gusohoka, kubera yuko nabikunda, sinwe inzoga. I'm just there ndumvikana na mama. Hari ama example menshi y'abandi bantu, nimba umwe yaragiye mu muziki agatwarinda uwo umwe na represent abandi bose. Hariho problem yo kumva ati wo kwana kacange naka yaragize ntuze yara failing. Hari ukuntu twumva umenga comparing abandi bantu n'abana bacu bizotuma abana bacu bagetinga motivated. No, hariho ababa motivated, yes, ariko hariho n'abandi bataba motivated. Like personally uri kuranga compare n'undi muntu sindanakumviza, I'm just like I'm myself. So yeah, donc ugasanga hari ama example menshi meza yo kurabirako, ariko ugasanga ntibigera bayabona, ugasanga bashatse gukompara nakana bashagenda gucyana na uri kuramuvuga maybe baramufashe ku nguvu canke maybe niyo objectif yari afise. Neko ndumviza emission hama numva umukobwa testifyinga ngo je nayo nshaka kuvyara, so uri kuramu comparing n'umuntu par exemple bafashe ku nguvu canke n'umuntu bahenze, kuko hari abantu bahenda ugacumu comparing n'umwana wawe akiri muto gucyo, donc uri kuramuha ukufata background y'abantu abona bashininga, uri kubagira ubusa pa hapo ivyo ashaka kugira, umva acha feeling lost. So it is so important kumenya ico umwana wawe ashaka kukimuherekezamo, kuko ndi sure yuko nta kintu mama yombuza ngo ndakubwiye gukora, kuko ndabizi yuko mama ico nshakira ni neza. Mama nashaka kukubona nahomvye, nashaka kubona narize niki, kubera yuko narabibonye yuko auparavant ntiyavyumva nawe umwana waje kubwira ko ashaka kumustiliste navyo gukumva, mais par après narabonye maze kubona ko biri sérieux support ya mai. So it's so easy kumbwira ati Rita ntugende hariya hantu, Rita ntugira ikinyi, it's so easy. Mugamuge iyo yariko yarabaye rude to me nakwa nigira ivyo nshaka, so ifo kuraba yuko no mu gufailinga kwa purpose y'umwana wawe wa muvyeyi butabigiramo uruhara, ifo yukuraba uri kumuzanira positivity canke wa muri wawe nje none ninde. Wazi yuko je réaliser yuko kenshi abavyeyi bazumva bakubwiye ngo yango reka kumubwira ko aririmba neza ngo yohava yishima, utabwiye umwana wawe ko ari mwiza. Honestly ude muntu niyaza kubimubwira na negativity,
acha yimubwira kugira ngo amugurire ikintu and then we know how it ends hamuga tuvuga ngo umwana wo kana kanagira indero or kusanga dans la base à la base ni muvyeyi nawe nyene yamufashije kutagira iyo ndero umwana wawe wamubwira uti wamwa donc uri mwiza uraza ubwenge nyene donc ukamuhypinga ukamwereka n'amadefo kuko umva ubumwereka ivyiza ukanamwereka n'ibiyati tu vois nkuko ugira iki si au moins woba uhinduka gira nk'iki inye tu vois abibona plus positivement gusumba undi muntu abimubwiye undi muntu abimubwiye acabona yuko bwa wundi mama nta nkunda navyo yigeze ambwira canke papa nta nkunda navyo yigeze ambwira agacona umengo wa muntu we ubimubwiye biri special ugaca usanga ari nk'abantu usanga bakunda abantu bo hanze gusumba amafamille yabo or que la famille c'est la base na hantu utegezwa kwisanzura na hantu en fait baba bazi tes épines hama hanze bakabona juste la rose donc ugasanga rero abavyeyi nibo bajua le grand rôle mu gutindero kw'abana ba mugabo ntavyo babona ya kuko urumva umwana ushatse kumukosora afise 17 ans utamukosoye kuva afise imyaka mikeya ntibikunda umwana naho nyene ugiye gushaka ko muba proche afise imyaka 17 yamaze ngo nuko ubonye ngo asohokanye n'umuntu utigeze umwicarika ngo umubwire à propos y'iyo sujet ntazo kwigera kugurukira nkungaje twe na mama we've been talking about the friend zone it's just funny yeah we're just like you know it's so easy mama donc hari umuntu yariko donc yariko aragerageza kurondera physical needs akuze kandi turi kumwe na mama vraiment and we're just like sha happy vraiment you know and arambwira impanuro nyene namugamba you know what I do Joe I just friend zone she was like no you have to brother zone actually brother as you move hi brother reminds him that he's your brother and I was just like yeah c'est trop efficace ça marche donc urumva yuko ndi free kumuvugisha n'ikindi kintu cyo cyose kinteye ubwoba canke kimpangayikishije ndakimubwira mugabo mu gihe hatariho iyo mutualite nta kintu na kimwe no mubwire kandi bica byoroha gufailinga abantu benshi barambaza success yawe uyikura he success yanje ndayikura muri support ya mama mbonera kure of course nkaje yo maze imyaka hafi ngira nkwize imyaka 3 muri industry nk'umuntu atanguye ndashaka kumubonera kure nkamubwira ati oya mwakora iki nibizogenda neza urabona nawe afise life experience ndende donc abambonera kandi azi uko atakintu kiba ashake nindahezagiwe nayo amajambo afutse numva ndahezaga ikibazo cyanyuma nico cyanyuma nizere abantu benshi bakunda kukubaza nizere ko abantu benshi bakunda kukubaza ngo kubera ko kenshi ukunda kuvuga indimi icongereza urishima c'est sûr wari kubaza ya wanashaka kudakubimbaza mugabo well si kuri jewe honestly nubwo ndabivuga nka excuse ndumva yuko c'est pas une excuse mugabo encore une fois ça pourrait être une excuse nakuze natanguye kuvuga ikirundi niga mu wa gatatu primaire natanguye kwiga ikirundi niga mu wa gatatu primaire hama donc kuva mvuka gushika nige muri 3e primaire sinigeze mvuga ikirundi nayinzi twatundi nyene koko ibintu bigera ngaho hanyuma ariko ko mama yiko arabona yuko nzokura ntazi ikirundi yetu kandi baramukarira ku ishure barigeze ku ishure dictée yari yarananiye mama rero baramubwira ati umwana wawe ni umurundi acara bishiramo ingovu hanyuma rero kubera ko nari nkiri mutoya donc kumetriza indimi zingaho uwo mwanya nyene bica birangora ngiye mu kirundi cumenga ndiko ndasubira hasi mu gifaransa so ndumva yuko I'm starting to be confused ugasanga sichwa nko guheza nka phrase y'ikirundi yose cyangwa sichwa guheza nka phrase y'igifaransa yose à l'époque nani cyangeza cinshi gihari hama candabiheba ko nari numvise yuko bigiye confusing ndabiheba cyangwa igifaransa cyangwa nkaza ndavuga ni kwishure on parle français à la maison on parle kirundi bigenda gutyo ariko ni standard system yahindutse on parle français et anglais gake cyane tuvuga ikirundi niyo tukivuze ni kwa kundi nyene ukivuga donc kivuga nyene harimo n'igifaransa n'iki so ya ariko ni ikintu ushaka kwiga parce que la fois passée nagiye muri Ghana bambaza ijambo mu kirundi ndamaramara kuri television byarakugoye cyane mugabe ibyo nibisigaye yuko umuntu yishima wajya kwishima orgueil iva mu muntu hari ikintu nemera you reflect what you have in you si tu as de l'orgueil hanze haboneka orgueil
ariko ntitunibagire yuko hari n'ukuntu hari akamimi nasomye uvuga ngo the version of me that you have in your mind is not my responsibility. So ushaka kubona umuntu gutyo onye nta nuko amuvugishije, you have never tried to approach a person uvuga ati jya muntu arishima. It's okay, that's not my business, that's your business. But the moment I know that you will step into my DM trying, if you just see me and say hi, I will answer. urakoze cyane Margarita. Urakoze nawe. Abakunzi bose ba Buja Hit mwumvise ajya amajambo mwumvise muha ko afise 17 mwamubonye jeje nyene kabisa arafise tout mon respect. Ndashimiye cyane wowe wadukurikiye kuva ikiganiro kigitangura gushika ubu nyene. Please utarakora subscribe usiguyikoze kugira the next video ubu wa mbere kuyibona, ugire like, comment na share. Hanyuma on se retrouve mu kindi kiganiro très vuba cyane. Yari jewe Mishu Miracle, inyuma ya kamera yari Scott Professional. Tubabwiye tuti ciao ciao ciao.